mwiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Ndagarutse ngo twongere tuganire. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma kuri uyu munsi ngomba tuganire, ngarutse ngo tuganire ku ngo n'imiryango. Imana yacu ishimwe. Nje ngo tuganire ku ngo n'iki n'imiryango. Muti urashaka ko tuganira iki kuri uyu munsi? Icyo nshaka ko tuganiraho, nshaka ko tuganira kuri iri jambo rimwe ryonyine rivuga ngo birashoboka kuri kurategura mariage, ariko imbere yo gutegura mariage banza utegura urugo. Imbere y'uko utegura mariage banza utegure urugo, kuko ntuzoza gutegura urugo mariage yaheze, ahubwo banza utegure urugo hanyuma uzaze gutegura mariage ari uko urugo wamaze kurutegura. Bishatse kuvuga iki? Icyo nshaka kuvuga, uyu munsi dufise benshi bateguye mariage, bagira mariage, ariko baza kwisanga ivyo bagiyemo hatari bwagere ko babijamwo, bakipfuza kubivamwo, bakipfuza kubihindura bidashoboka, bakipfuza gusubiramwo ivyo bakoze canke ngo basubire babihindure bitagikunda. Rero nico gituma uyu munsi nje ngo tuganire, mvuga ngo imbere y'uko utegura mariage banza utegure ubukwe. Ushobora kwibaza uti ibi bishoboka gute? Vyogenda gute? Reka ntange akarorero gatoyi. Akarorero gatoyi ngiye gutanga naka. Ibaze mwene data, inshuti yanje y'umusaraba dusangiye urugendo ruja mw'ijuru. Uyu munsi hari umukobwa, reka mvuge umudamu kuko uyu munsi yaramaze nk'umudamu, yagiye mu rukundo n'umusore, mugabo kubera ubuzima bubi yarabayemo, akabona umusore yarafise ubushobozi, hama wa musore kubwira ari ry'ubusambanyi akamutera inda, bagasambana akamutera inda. Yamara kumutera inda, umukobwa avuga ati nta yandi mahitamwo nushire mu rugo. Umuhungu nawe aravyemera. Aravyemera, ngaha mushize mu rugo, bagiye muri etat civile, barubakanye, bagiye kuba umugore n'umugabo. Mugabo uvyumve, samahitamwo bagize, ntibateguye urugo, ahubwo bateguye iyo etat civile kugira ngo baje kubana, kubera ikibazo runaka cadutse c'uko umuhungu yateye inda umukobwa. Umukobwa ati jewe noseba babonye mvyari iwacu. Umuhungu nawe ati nta yandi mahitamo mfise, sindiri gutererane, okay nuzi. Bagera mu rugo rero bagasanga hari ibintu vyinshi batigeze bamenya, yaba umukobwa atigeze amenya ku muhungu, yaba umuhungu atigeze amenya ku mukobwa. Ivyo rero bikazoba intambamyi, bikazoba intandaro nyuma yo kuvuka kwa wa mwana bwo kuba mu bihavuga ngo ibi bintu ninjiyemwo n'ibiki, ikazoba intandaro yo gusenya urugo rwabo. Nico gituma wa mukobwa we irinde. Sinzi ibintu vyateye umunsi wanashaka ukaza wumva mu mukobwa ngo agiye kuramutsa umusore muhira. Wa mukobwa we ufise iki? Ni giki wishimikije wumva woja kuraba umusore mu nzu iwe canke muri ghetto nkuko bakunda kubivuga uyu munsi, ahabaye yibana wenyene, nta bandi bantu babana muri iyo ghetto ye, ukavuga ngo ndagiye kuramutsa umuhungu, ukagenda kabiri gatatu, ukumva ko uzotaha amahoro, uzotaha ukonyera ata kintu kibaye. Uyu munsi ukaza wumva ngo je nitwaje agakiza, ndi umukristo, Yesu arambona, reka nje kumesura umuhungu dukundanye, nje kumukorera isuku. Uba wabitekerejeho kweri? Uba wiyumvira ingaruka mbi zizagushikira? Reka ndakubwire, icaha
nugomba kukinesha uragihunga, ukaba ugomba kunesha icaha uragihunga, mugabo ukaba wishimikije ngo jewe ndakijije ngo fise Yesu, ukagenda witwaje ngo ngiye kuramutsa Umungu ndacangira ngo kubera ngo Yesu turi kumwe, uribeshe. Uribeshe cyane. Kandi abakobwa benshi abakizwa uyu munsi bakunda kugwa muri iyo mitego, bagasanga bakoze meme n'umuhungu ntabwo yigeze bitegura, ntabwo yabiteguye, mugabo akagwa muri iyo sanganya yo gusambana kubera ubujiji. Mbega wa mukobwa we wasanze umuhungu muhira ngo ugiye kumukorera amasuku, mu vy'ukuri umusore nagusambanya akagutera inda, mu vy'ukuri uzavuga ngo umusore yaragusambanije? Mu vy'ukuri ntabwo wumva ko ari uzoba wishiriye ingwe kugira ngo zigutabagure? Ibaze rero nk'ubu umuhungu aciye aguheba, niwe wamwishiriye muhira, birashitse nawe agiwe mu bintu atateguye. Mama ngo nuko akubwiye ngo ntuja kumuramutsa, ntuja kugira iki. Mukobwa wewe ukija kuramutsa umusore muhira ngo ugiye kumukorera amasuku n'ibiki n'ibiki, wame witeguye ko igihe utazi ivyo vyaha mushobora kubikora. Wame ubizi ko umunsi umwe muzisanga muri vyo. Rero vyo kwitwaza ngo yantumye ko yagize gute, ngo yoca mpeba, yogira gute, sinemeranya nawe. Umuhungu agukunda yovuga ngo aca guheba ko utagiye kumusura muhira, utagiye kumumesera impuzu, mutarakundana azimeserwa nande? Mutarakundana isuku yarikorerwa nande? Uyu munsi mumaze gukundana niho wumvise ko ari ngombwa kuja mukorera isuku, ukaja kumumesera impuzu. Mbega kare yabikorerwa nande? Hanyuma ukavuga ngo agaca gukangisha ngo utagiye ngo azoca guheba, aguhebe ntaba ari uwawe. Ariko ibyo umuntu nibaza ko ataho bija. Kuri jewe niko ndavyumva, mugabo uyu munsi dufise ikibazo. Uyu munsi dufise ikibazo c'aba bakobwa bene data bariko barishora mu busambanyi ngo bagiye kuramutsa abahungu, kandi ejo bagaca bubaka ingo batateguye. Ari byo tubona uyu munsi zidivorce. Mbega mwibaza ko ziko ziva kuki zidivorce z'uyu munsi? Ni kubera ko izi divorce ziko ziragwira? Ni kubera ko ariko haraba gutandukana kw'imiryango kwishi kurenze? Ni kubera ko hari ibintu binjiyemo batateguye? Ca kabiri ni kubera ko muri bo babuze guca bugufi no kwihangana. Rero ico ngomba kuvuga ko uyu munsi sizo ngo zubatse, ahubwo nje kuvuga kuri izi ngo uyu munsi ziko zirashaka kubakwa, kuri aba basore bariko bategura amamariage, bariko barategura ingo zabo ngo bubake ingo zabo. Ico shaka kuvuga uyu munsi wa none, ndagomba kubabwira ngo bene data ndabingenze, ntiwihutire kuja kubaka, ahubwo wihutire gutegura urugo rwawe, uvuge ngo mbega ivyo ngiyemo ndabisobanukiwe, ivyo ngiyemo ndabizi. Kuko murabizi ko ijambo ry'Imana ritemera ko twahukana. Nubwo uyu munsi ngo none ngo hakupfira mu rugo, ngo hako bagutema, hako bakuniga, ntihofuma wahukana. Mwene data nisubiremo ijambo nkunda kuvuga, wowe unaniwe no kubaka urugo, ureke kwirigura aririmba ngo ijuru, ngo ndiko ndaja mwijuru, ngo ndiko ndaja mwijuru. Kuko muri urugendo turimo hari vyinshi binanije abagenzi. Muri ivyo rero nimba udashoboye kuvyihanganira, harimo n'ubwo rugo mu binanije abagenzi. Utabishoboye rero sinibaza ko iri joro tuvuga, kuko ijoro tuvuga ntabwo ari ku maziko, kuko ku maziko haje uwari we wese, kuko bagiye guta ivyondo, baba bagiye guta umunuko, baba bagereye gushira kwivu, yaba uwahora ari umwase wapfuye, uwahora ari umugenzi, yewe abo bose bajayo. Ariko mwijuru siko maziko ntihaje uwari we wese pe. Rero wewe urugo runaniye, bikunaniye kwikorera umusaraba w'umugore wawe, bikunaniye kwikorera umusaraba w'umugore wawe, ugaca wirirwa urarimba ngo uzaja mwijuru.
sinzi ko ari rya juru mwategura mwe na famiye yanyu, ariko nimba ari juru rya Yesu Kristo yabambwe, ndimo yavugageho dutegurira, sindi siripe. Rero musore nawe mukobwa, urugo ni ikintu ujamwo unasinyira imbere y'Imana wanashaka kuko byarajemo na leta, kuko kera siko vyari bimeze. Leta ntiyari irimwo, ariko narabisiguye muri video nashize kuri YouTube butaha. Naravuze ngo impamva y'amategeko ya leta yahaje nukutagonda izosi kwacu, nukutagonda izosi kwacu canke n'ivyaha vyacu nivyo bituma leta izana amategeko kugira ngo ikingire imiryango. Nahandi nta mategeko nk'aya ariyo. Ikindi, impamva y'amategeko ahari ni kubw'ivyaha vyacu, nitwe twavyihamagariye. Muravyibuka Abisirayeli bariko barabwira Samweli ngo turashaka natwe turondera umwami azahora tuyobora nk'ayandi mahanga, azahora tuyobora nk'ayandi mahanga. Impamvu rero niyo ngiyo, nitwe twavyikururiye, siko vyari bimeze. Rero uyu munsi abo mpanura twemere kuyoborwa na Yesu, twemere kuyoborwa n'Imana. Erega bantu b'Imana, ijambo ry'Imana ryambwiye ngo igihe Imana yarema umugabo ngo yamushize mu ishamba canke mw'itongo rya Edeni, imaze kumuterekayo imwereka ibikoko vyose, ariko Imana ngo imwitegereje ibona ntiyigera twenga, nta munezero agira, nta n'umusi n'umwe yigera agira umunezero. Vya bikoko vyose Adamu aravyita amazina ngo nta na kimwe cigera kimuha umunezero. Imana irangeje ngo ifata Adamu iramusinziriza, ngo icifate kuramwo urubavu rumwe irubumbamwo uwundi muntu, uwundi muntu ishimujyanikaho. Adamu yikanga acavuga ngo uyu n'umugore kuko akuwe mu mugabo. Bene data, ntabwo ari Imana yigeze ivuga ngo uyu n'umugore wa Adamu. Imana yaremye umuntu ariko atandukanye n'uwa mbere, ariko imurema mu buryo butandukanye tena n'uwa mbere, kuko Adamu yaremwe, Imana yabumvye ibyondo imuhumekeramo, ariko uwa kabiri ari we umugore ngo n'urubavu rw'umugabo. Aha jewe mubona aha woraba mu rubavu ndafise ahantu hari imbavu zidakwiye, kuko urundi rubavu nuru urundi rubavu rwaravuyeyo, niwe madamu wanje. Rero umugore ntiyiswe umugore n'Imana, oya, ahubwo Adamu niwe wavuze ngo uyu n'umugore kuko akuwe mu mugabo, nakagufa kamwe ko mu magufa yanje, nakara kamwe ko mu mara yanje. Amen. Rero wewe ugiye kubaka urugo, tegura urugo rwawe, kuko uri kushaka kurondera akagufa kamwe ko mu magufa yawe. Ako kagufa rero gakuwe mu magufa yawe birashika kakagira gute? Kagakora mu nkovu hamwe gwava. Nawe wagufa wavuye mu rubavu, ega birashika ya nkovu ikababara, kandi yibabaye ibi bintu sinzi ko muza kubasha kuvyumva. Y'inkovu hahandi hava gwa rubavu, y'inkovu yikomye. Murabizi abakomeretse hari igihe inkovu y'uruguma bishika kurya, none yikuriye ntuja kuhagaza. Nijya migiga rero n'ibijya bigomba gurana mu muryango, ariko kubera arakabavuka bavuga ati none kwari igufa ryanje, kwari inkovu yanje, ndabigenza gute, ndarushirahe? Urugo si ikintu dukwiye gufata uko dushaka. Hari umugabo akunda kwigisha ivy'ingo n'imiryango, n'umurundi, sinibuka izina ryiwe. Muri iyo misi vyaragoranye nawe arahukana, ariko avuga ijambo aravuga ngo ntabwo nzigera nongera kurongora, sinzasubira kurongora. Jewe kandi umugore wanje sindamuha divorce, kandi ivyo avuga ndamwumva pe.
ndamwumva avuga ati jewe sinzorongora kandi umugore sinzamuha divorce, ariko icitonderwa nawe nyene uwo mugabo avuga ibyo, umunsi azibesha akaza gusambana hanze azoba agiye kubiri n'ijambo ry'Imana rivuga. Ntiyemerewe gutanga divorce umugore naze bubake, kandi nawe nyene ntiyemerewe kuza guhunahuna mu bandi bakecuru canke mu bandi bakobwa. Nuko wewe rero uri kuragira divorce uvyumve, ukaramuka utanze divorce ubaye separe nijoro. Ica kabiri, wewe vyakunaniye kwihangana ukavuga ngo ndemeye kwahukana, Imana iravyemera n'ukuri pe, wigire wibere wenyene amahoro, wibere wenyene. Mugabo icitonderwa, ntiwemerewe gusubira kubaka kuzana uwundi mugore mu gihe umugore wake haratarafa. Nawe wa mugore ntiwemeye kuja kundi mugabo mu gihe umugabo wake hari. Ibishoboka ivy'Imana yemera, gerageza muri ko mwokwihuza musubire mu bane, ivy'Imana irabishigikira. Ariko kuja kubaka urundi rugo, nico gituma ugomba kuja kubaka banze utegura urugo ugiye kubaka imbere yo gutegura mariage. Niryo jambo narindiko, niyo teme narifise uyu munsi, tegura urugo. Amen. Tegura urugo imbere yuko uja gutegura mariage. Reka gufata amafaranga amamiliyoni utegure ngo bapare ba marene bande, ubutanavuze kuri aba bantu mushira ngo bapare ba marene, nabo musuzuma bo mugira bapare na ba marene kuba ariko baragerageza kubaka ingo zabo neza, kuko nimba nabo batariko baragerageza kuzubaka neza ntaco bazobafasha, nta nico bazobahanura nimwahura n'intambara mu rugo rwanyu. Rero imbere yuko muja muri ivyo vyo gutegura ama mariage, banza mutegura urugo, muvuge ngo mbega ivyo tugiyemo turavyumva, ivyo tugiye gukora turavyumva, kandi Imana izabashigikira. Imana ibahezagire, ukomeze kugira